Shalom shalom, muguwe neza. Je nguwe neza cyane ndashima Imana. Ariko nizere ko nawe uguwe neza cyane. Uno munsi tugomba turebere hamwe amateka y'abantu barinzi babiri, Vestine na Dorcas. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, kuri mikro muri kumwe na True Boy. Gira subscribe cyangwa se abone kuri no TV yanyu ariyo yacu ya Achieve Your Dream TV. Achieve your dreams. Uyu mubona bamwita Vestine. Ndabizi neza nyamukoresha amarezo sosyo wowe warabonye ifoto y'uno mwigeme iri kiracyacana naho hige no hino ivuga ko ibintu bitandukanye na cyane kubera ko byagaragaye yuko ari imbere y'amategeko yuko agomba akore mariage n'umugabo runaka. Ivyo vyavugikije benshi ndetse benshi babibona mu bwo butandukanye kuko bamwe bavuga ngo yihutiye iki, ko yihuse bigenze gute, ndetse bamwe bakagereka ko ni majambo ndetse atashimishije uno muririmbyi Vestine, bavuga ngo arihuse kubera ko yoba afise inda. Ariko Imana ishimwe vuba cyane uwo muririmbyi Vestine yaciye abivuga bisobanura neza yuko atanda afise, nyawuna ko yoba koze ino bintu ko bagomaje ku mugabo kunda shaka yiwe atana kimwe yihutiye, ndetse mu misi akazoduhereka ibirori vya mariage. Ivyo rero nivyo vyatumye mvuga ngo reka mfate mikro kugira ngo turebere hamwe amateka y'abantu yano baririmbyi babiri, Vestine na Dorcas. Eske Vestine na Dorcas n'abantu ki baciye hehe, baciye mu biki kugira ngo bisange aho bageze, kugira ngo bisange aho amaso yose ariko arabareba, kugira bisange aho Uburundi, aho u Rwanda, aho n'ibindi bihugu biriko birareba kariyeri yabo ya music. Vyagenze gute, nibihe bintu baciyemwo, eske vyaraboroheye byose? Abaririmbyi Vestine na Dorcas n'abaririmbyi beza cyane bamaze kwigarura imitima y'abantu benshi, ndetse bakomajwi yabo meza cyane. Ni hariho bamwe banavuga yuko baba baririmba nk'abamarayika, ndetse iyo batangiye kuririmba bamwe bararira, abandi bagafashwa, ndetse abandi bakihana. Abo baririmbyi bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, kandi izo ndirimbo zose zikaba zarakunzwe n'abantu ku buryo atandirimbo nimwe yabo itarebwe n'abantu barenga umumiliyoni. Bose usanga ari miliyoni indwi, zitandatu, zitanu, ndetse zinarenga. Bigaragara neza yuko abo baririmbyi bishimiwe n'abantu bose. Iyo tuvuze Vestine na Dorcas ntitwokwibagira umumanageri wabo, umuntu atuma ibikorwa byabo bigenda neza, ariwe bita Irene. Uwo manager akongera umumenyesha amakuru niwe atuma ibikorwa vya Vestine na Dorcas wewe nyene bigusanga ahuri. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 neza mu kwezi kwa 12 Vestine yaragwaye cyane, bimwe bikabije kandi bimwe bitunguranye. Kandi muri ico gihe bari bafise concert idasanzwe yo kuza ngaha i Burundi kuteramisha abarundi, ariko bitunguranye umuririmbyi Vestine aragwara bimwe bikabije cyane. Abantu benshi baragize ubwoba ati mbega bigenze gute, aho Vestine yaragwariye abaganga baragize ubwoba, ndetse n'abari bari muri ivyo bitaro baragize ubwoba cyane, ndetse n'uyu mu manager wabo ariwe Irene yaharagira ubwoba cyane avuga ati mbega bigenze gute. Ariko ku rundi ruhande Dorcas yo yayibona nk'ibisanzwe kubera ko yavuga ngo arabimenyereye yuko iyo bafite igikorwa gikomeye, iyo bafite igikorwa kiremereye, ngo hari ikintu kibi kiza kikabashikira. Rero ngo abibona nk'ibisanzwe ngo biraza guhera. Ico gihe Irene hamwe na Dorcas barasenze cyane, barahirira Imana, ndetse abaganga nabo barakora ubwo bashoboye kose. Vestine arakira. Vestine amaze gukira bwarakeye bafata rutemikirere berekeza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse urwo rugendo rwabo rwabaye rwiza cyane ku buryo amakuru atubwira yuko ngo wabaye umunezero mwinshi, kanatsinda yuko bwari bubayeho n'ubwa mbere
banafata rutema ikirere. Rero blague zabaye nyinshi cyane ndetse bashika hano mu Burundi bameze neza. Bageze hano mu Burundi bakoze repetition nk'ibisanzwe kugira ngo bitegurire concert bari bafise. Vestine ntabwo ari bwatore inguvu neza, ariko arikaza arakora repetition kandi concert yabaye, abantu benshi barujujwe, abantu benshi barafashijwe, abantu benshi bararize, abantu benshi bakoreye ibitangaza, ibintu byose vyagenze neza cyane. Reka noneho tuje ku mateka yabo. Ubundi amazina yabo ni Nishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Abakobwa bose ubarivye mu maso ubona ko ari abana, ariko bose barize amashure yisumbuye. Vestine yize kuri International Technical School of Kigali. Dorcas nawe yize ahantu bita i Musanze mu kigo ca ADPR. Dufatiye ku kiganiro bakoranye na Irene bavuga imyaka yabo, nta nkeka ubu Vestine afise imyaka 21, hanyuma Dorcas nawe afise imyaka 19, ku buryo ubona ko basumbanya imyaka 2. Aba bana bose cyangwa se abakobwa bose baravukana ndetse bagakurikirwa n'akaherezi k'agahungu kamwe, bakaba bavukiye mu ntara y'amajyaruguru ahantu bita i Musanze. Uyu Vestine na Dorcas bigaragara yuko bahawe impano bakiri abana, cyangwa se bitoyemwe impano bakiri abana, ku buryo batanguye kuririmba muri kware y'abana iyo benshi bitwa Sunday School. Arabaririmbyi baririmba muri kware y'abana, bamaze kwisununura gatoya bagiye kwiyunguruza baja mu yindi korale yitwa y'abantu bari bakuze. Iyo korale bakaba bayita Goshen Family. Abo bana bayiririmvyemwo ari bo bana batoya gusumba abandi, ndetse abantu benshi barabasamarira ku buryo basamarira n'amajwi yabo, kubera ko yari amajwi y'ibitangaza. Baririmba bahagaze ku ntebe ya mbere muri iyo korale Goshen Family. Ku myaka 11 ya Vestine hamwe n'imyaka 9 ya Dorcas, abo bana b'abakobwa bararirimba neza cyane gushika naho bakaza bakora amakava, icyo bita amakava y'indirimbo z'abandi baririmbyi, ndetse bakaca bapostinga kuri channel yabo bari bise Vestine na Dorcas. Iyo channel n'ubu yishakishije wayibona. Twavuze yuko umumenyesha makuru akaba ari we manager wabo Irene Murindahabi ari we yatumye tumenya Vestine na Dorcas. Ariko rero sasa bamenyanye gute, vyagenze gute? Uwitwa Maombi niwe yahaye Irene bano bana. Haraca iminsi Irene ntiyagira icyo asubiza, ariko haciye igihe uwitwa Maombi yongera kandi kwibutsa Irene ati mbega babana guha vyagenze gute? Nibwo Irene yaciye asubiza amubwira ngo nimwaza ngaha i Kigali muzoce munsinyera, muzoce mumbwira, hanyuma tubonane tuvugane. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho bafata inzira berekeza i Kigali, baca barakwakwanya bahamagara wa umesha makuru Irene Murindahabi, ndetse acahita abaha ikiganiro kuri TV yiwe yakora ku cyo gihe. Abo baririmbye indirimbo ya Neo Bosco. Icyo gihe Murindahabi acha telefona Neo Bosco, ndetse Neo Bosco arakunda cyane amajwi yabo baririmbyi. Neo Bosco maguru masha yahise abemerera indirimbo yiwe yitwa Papa yuko azoyibaha bakayisohora, ari nayo bategekanya kuzosohora ya mbere nubwo bitapfunze. Vuba cyane Vestine na Dorcas bahise berekeza muri studio baza kurikodinga iyo ndirimbo Papa, nubwo vyabagoye cyane. Kanatsinda murazi yuko umuhini mushasha
utera amabavu. Vyarabagoye cyane muri studio, biba ngombwa yuko bahindura studio ndetse n'umuproducer baja ku muproducer yitwa Santana ari we yarasanzwe akorera Niyo Bosco, ndetse bahindura n'indirimbo. Ariko kandi indirimbo Papa yakomeje kubagora. Niyo Bosco ahitamwo kubaha iyindi ndirimbo yitwa Nahawe Ijambo, ariyo ndirimbo twese twabamenyeyeho. Iyo ndirimbo vyaragenze neza, bayiririmba neza cyane. Iyo ndirimbo Nahawe Ijambo bayikoze vuba vuba, baca bahita bayikorera amashusho, kubera ko abo baririmbyi Vestine na Dorcas bari bafise urugendo rwo kwerekeza ku mashure, kanatsinda yuko amashure yaratanguye muri ico gihe. Umumenyesha makuru ariwe managere wabo Irene Murindahabi amaze kumva iyo talent yabo, yahise anyarukira ku bavyeyi babo, acakorana kontra cyangwa se amasezerano nabo baririmbyi. Indirimbo bakurikije ko hariho nka Papa, Adonai, Ibuye, Arakiza, Sibayari, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Umusaraba, Iriba n'izindi nyinshi. Gushika ubu ngubu tuvugana bageze ku ndirimbo yitwa Yebo. Abaririmbyi Vestine na Dorcas barakoze cyane gushika aho igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 bamuritse albumu yabo ya mbere bise Nahawe Ijambo, mu giteramo kidasanzwe cy'amateka cyabereye mu Rwanda muri Kigali. Abaririmbyi Vestine na Dorcas babaye ibihangange mu turere twose, na cyane cyane ibyo bikagaragazwa n'ibihembo bagiye bararonka bitandukanye. Aho hariho n'igihembo barose mu mwaka w'2022 ari cyo gihembo bise Rise and Shine World Award. Ariko nta vyera ngo de. Vestine na Dorcas hariho umuntu yabagiriye ishari, ashaka kubatandukanya n'uwitwa Irene Murindahabi, akaba ariwe managere wiwe. Ivyo bintu byazanye ivurugu nyinshi cyane gose, gushika naho umuvyeyi wa Vestine na Dorcas aza i Kigali aje kugira ngo bamuhe icyo bita cyano cyangwa YouTube channel vya Vestine na Dorcas. Ariko Imana ishimwe, Irene Murindahabi yarabigiye mu buke arabituvurisha, ibintu bisura ku murongo. N'ubu tuvugana bimeze neza n'amahoro menshi. Imana ishimwe cyane. Eske urugendo rw'abantu bana babiri ugumvise gute? Hari icyo rukwigishije? Eske nawe focusing wogaragaza impano yawe ikurimo? Korana n'inguvu, kora cyane, ibindi Imana izobikora. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV. Bandanya udukurikira mu gukora subscribe no gukora share kugira ngo bino biganiro tucishaho bifashe benshi. Ciao ciao. Achieve your dreams.